Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Tabahaye mwiriwe n'ikaze bakuzi b'ibiganiro vya BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo nkuru zigize ibiganiro vyacu byo kuwa gatanu itariki 5 z'ukwindwi mu 2024. Mu Bwongereza umugambwe wa Labour watsinze amatora wenurira n'amajwi menshi cyane umugambwe wa Conservatives wari umaze imyaka 14 ku butegetsi. Mu Rwanda umugambwe wa PL uri kuriyamamaza uvuga ko uzokwimakaza ubushakashatsi mu burimyi kugira isi ndimwa ikoreshwe neza, amabarabara akorwe neza kugira umwimbu ushike neza ku masoko. Mu Burundi naho mu gisagara ca Bujumbura hari umusore yitwa Ndayizeye Wilson yorora imbwa zo mu bwoko bwa berger allemand, akazigisha inyifato, akanavuga ko ubwo bworozi abukuramwo uburamuko. Tubafitiye n'ikiganiro c'abaza muganga. Iki kiganiro kiyobowe na Mark Niyonkuru. Imbere yo kuja mw'idonido ry'ivyo vyose nkundiramo ijambo Prudence Ngiyumva dushikiriza amakuru avugwa irya nino kw'isi. Minisitiri w'intebe mushya w'Ubwongereza Keir Starmer yasezeranyije ibikorwaho kuba amagambo mu kongera kubaka Ubwongereza nyuma y'intsinzi ikomeye cyane y'ishyaka rye rya Labour mu matora rusange, ariko yateguje abaturage ko guhindura ibintu bizafata igihe yageraga ku biro bya minisitiri w'intebe bizwi nka Downing Street, yavuze ko guverinoma ye izakorera Abongereza bose baba batoye ishyaka rya Labour n'abataritoye. Uwo yasimbuye ku butegetsi Rishi Sunak yatangaje ko azegura ku mwanya w'umukuru w'ishyaka rya Conservative. Yavuze ko abaturage batanze ubutumwa busobanutse ko guverinoma igomba guhinduka kandi yemeye uruhare rwo gutsindwa ku ishyaka rye. Ku gihugu nifuza kuvuga ko mbere na mbere mumbabarire, nashyize ingufu zanjye zose muri aka kazi, ariko mwerekanye ikimenyetso kigaragaza neza ko leta y'Ubwongereza igomba guhinduka, kandi imvugo yanyu niyo ica urubanza. Numvise agahinda kanyu, akababaro kanyu, kandi nemeye uruhare rwo kugutsindwa. Mu myanya ikomeye yo hejuru yashyizweho na minisitiri w'intebe mushya Rachel Reeves yagizwe minisitiri w'imari wa mbere w'umugore mu mateka y'Ubwongereza. David Lammy yagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Yvette Cooper yabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, naho Angela Rayner aba minisitiri w'intebe wungirije. Ishyaka rya Labour rifite ubwiganze bw'intebe 174 mu nteko ishinga amategeko, ariko hari intebe imwe yo mu karere kataramenyekanamo amajwi ya nyuma. N'intsinzi irangije ubutegetsi bw'ishyaka rya Conservative bwaranzwe n'uruhuri rw'ibibazo ndetse n'amahano muri politike mu gihe cy'imyaka 14 ishize. Nyuma y'intsinzi y'ishyaka rya Labour rero, perezida wa Ukraine Zelensky yakeje Keir Starmer, anavuga ko Ukraine n'Ubwongereza bizakomeza gushimangira indangagaciro bihuriweho. Minisitiri w'intebe wa Ireland uzwi nka Taoiseach muri Ireland Simon Harris yavuze ko igihe kigeze cyo gutangiza undi mubano mushya hagati ya Ireland n'Ubwongereza. Minisitiri w'intebe w'Ubudage Olaf Scholz yavuze ko yishimiye cyane intsinzi ya Starmer. Nanezerejwe n'intsinzi mu matora y'umugambwe nk'uwacu mu Bwongereza. Sanzwe nzinanye na Keir Starmer, twaravuganye kandi turahura kenshi, kandi azoba umushikiranganje wa mbere mwiza cyane kandi azororanirwa cyane. Ivyo ndavyemera cyane. Niba utabizi uko ibintu bimeze, nuko dukorana neza n'amareta yo mu Bwongereza, kandi nuko byari bimeze mu mwaka uheze n'imyaka y'imbere. Ni nabyiza kumenya yuko ariko bizogenda muri kazoza. Und es ist gut zu wissen, dass das auch für die Zukunft so sein wird.
umuyobozi wa OTAN Jens Stoltenberg yavuze ko yizera neza ko guverinoma nshya y'Ubwongereza izakomeza gushyigikira uyu muryango. Ariko mu Burusiya, umuvugizi wa Kremlin ibiro bya Perezida Putin yavuze ko Moscow idafite icyizere ko umubano na London uzakomeza kugenda neza mu butegetsi bwa Labour. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hateganyijwe gutangira amasezerano y'agahenge y'ibyumweru 2 byo gutanga ubutabazi mu turere tw'uburasirazuba aho inyeshyamba z'umutwe wa M23 zimaze igihe zirwana n'ingabo za leta. Imirwano ya vuba iheruka yakuye abantu 100,000 mu byabo. Inzobere z'umuryango w'abibumbye zivuga ko uyu mutwe w'abarwanyi ufashwa n'u Rwanda, ibirego u Rwanda ruhakana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje aya masezerano ivuga ko ashyigikiwe na guverinoma za Kongo n'iy'u Rwanda, agamije kwemerera abasivile bavuye mu byabo gutahuka mu ngo zabo. Agomba kandi no kwemerera abakozi bo mu miryango ikora ubutabazi kugera aho abawukeneye bari nta gukumirwa. Amerika yizera ko aya masezerano ashobora no kugera ku gihe cy'agahenge gahoraho. Ariko rero amasezerano yabanje yari yaragezweho mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize, yamaze iminsi 10 gusa. Hari amakuru ava muri Ethiopia avuga ko abanyeshuri babarirwa muri 100 bafashwe bunyago n'abagabo bitwaje intwaro mu karere ka Oromia aho ingabo za leta zirwana n'inyeshyamba. Bari bavuye kuri kaminuza bigamo mu majyaruguru y'akarere ka Amhara bajya mu murwa mukuru wa Addis Ababa igihe bisi barimo zahagarikwaga n'abo bagabo bitwaje intwaro. Umuvandimwe w'umwe muri abo banyeshuri baburiwe irengero yavuze ko abarashi basabye amadolari abarirwa mu bihumbi kugira ngo babarekure. Abanyamakuru baravuga ko ifatwa bunyago risaba amafaranga rikomeje kuzamuka cyane muri Ethiopia. Aya makuru ya BBC. Nyuma y'imyigaragambyo iheruka yakozwe n'urubyiruko muri Kenya, Perezida William Ruto yagiranye ikiganiro n'abo bakoze imyigaragambyo ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter ubu yitwa X. Yasubije ukunengwa gukomeye cyane kwakozwe n'urubyiruko rwinshi rw'abanyakenya. Yasezeranyije kugira icyo akora kandi nyuma y'uko umwe mu bamubazaga ibibazo yavuze ko yafashwe bunyago agafungwa n'abakozi b'inzego z'umutekano za leta mu gihe kibarirwa mu minsi. Ruto yari yatangaje umurundo w'ibyemezo bigamije kugabanya icyo abamunenga babona nk'ikoreshwa ry'amafaranga y'umurengera rikoreshwa na guverinoma ye. Yavuze ko yumvise amajwi yabo bakoze imyigaragambyo n'uburakari bwasembuye iyo myigaragambyo yiciwemo abantu babarirwa muri 100. Ibyo byemezo birimo ndetse no gufunga ibigo birenga 40 bya leta. Vatican yatangaje ko yirukanye umusenyeri mukuru uzwi kunenga Papa Francis. Ni nyuma yo guhamwa no gusuzugura no guca kiliziya ibice. Ibiro bishinzwe kubahiriza amategeko y'ikinyabupfura muri kiliziya byavuze ko musenyeri Carlo Maria Vigano yanze kuyoboka Papa akananga guhura n'abagize kiliziya ashinzwe. Uyu musenyeri wabaye n'intumwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya Papa hagati ya 2011 na 2016 ashyigikiwe n'uruhande rw'abagendera ku matwara akarishye cyane muri kiliziya Gatolika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nina urakoze President Sengiyumva kuri aya makuru yaje kudushikiriza. Amakuru yacu tuyahere i Buraya. Ubwongereza ubu buramutswa umushikiranganje wa mbere mushasha Keir Starmer inyuma y'intsinzi ikomeye y'umugambwe wiwe Labour mu matora y'ejo kuwa 4. Inyuma yo gutanga imihoho nk'uwo wahora ari umushikiranganje wa mbere yarayatsinzwe Rishi Sunak, Bwana Starmer yaciye aja kubonana n'umwami w'Ubwongereza Karoli wa gatanu mu mugenzo ufise intumbero yo kumwemeza nk'umushikiranganje wa mbere mushasha. Nyuma yaho yaciye aja mu kirimba kibamwe umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza kizwi nka number 10 Downing Street, aho yashikirije ijambo ryiwe rya mbere mu gihugu. Bwana Starmer yiyemeje kunga igihugu avuga ko leta yiwe izokorera abanyagihugu bayo bose. Whether you voted Labour or not, niba watoye cyangwa utatoye Labour, ariko na cyane niba atari watoye, ndakubwiye ntaziguye, leta yanje izogukorera. Politiki irashobora kuba igikoresho c'ineza, tuzovyerekana. Twarahinduye umugambwe wa Labour, turawusubiza gukorera abanyagihugu. Uko niko tuzotwara igihugu bwa mbere, umugambwe ubwa kabiri. Country first, party second.
uwo yari bwana Keir Starmer umushikiranganje wa mbere mushasha w'Ubwongereza. Umugambwe wiwe rero wa Labour watahukanye intebe 412, ukuvuga ko wungutse intebe 211 ugereranije n'izo uwo mugambwe wahorana. Umugambwe wa Conservatives nawo wahora ku butegetsi watahukanye intebe 121, nukuvuga ko watakaje intebe 250 ugereranije n'izo yahorana mu nama nshingamateka. Twashatse kumenya icabaye kugira umugambwe wa Labour wenurire w'aba Conservatives wari umaze imyaka 14 ku butegetsi. Muri studio ndi kumwe na Robert Patrick Misigaro yabidukirikiraniye. Mbega Robert, biravuga ko intsinzi y'umugambwe Labour yari intsinzi y'amateka. Mbega ni kubera iki? Ego nina hari vyinshi bafatira ko mu kuvuga uko biravugwa ko bimaze kuba ngo inshuro zine gusa mu myaka ishikijana aho umugambwe Labour waje ku butegetsi utsinze wahahora n'amajwi menshi uko. Ikindi naco umugambwe Labour waheruka kuronka intebe nyinshi nk'izo igihe Tony Blair yari yaza ku butegetsi mu 1997. Hari kandi nuko haciye gusa imyaka 5 y'umugambwe uje ku butegetsi ubu utsinzwe bimwe bikomeye, bikaba bidasanzwe rero kubona mu myaka 5 gusa wigaranzura mukeba muri ubu buryo. Icatumye umugambwe Conservative wahora ku butegetsi utsindwa ukuraho kandi haraciye imyaka 5 gusa utahukanye intsinzi yayo yafasha nk'amateka co bari giki? Abikurikirana hafi ni nabo bavuga ko hariho imvo zitandukanye zabiteye. Icambere bavuga ko ukutumvikana kwagaragaye muri uwo mugambwe aho mu myaka 5 iheze wagize abashikiranganje ba mbere batatu haba no gutanga imihoho inshuro zibiri zose. Birero vyatumye abanyagihugu bawukura ko icizere. Hari kandi n'ukuntu uyu mugambwe wavyitwayemwo mu gihe ca Covid aho vyagaragaye ko mu gihe abandi bantu babuzwa kuva muhira ntibanemererwe mbere kuja gufuba ababo bapfuye. Hari abategetsi bari mu mbere n'uwari umushikiranganje wa mbere w'ico gihe Boris Johnson bakora iminsi mikuru uko bishakiye. Ivyo rero vyateje ishavu cyane mu banyagihugu. Hari rero n'ikibazo cy'ubutunzi aho ubuzima bwazimvye cyane kuri benshi muri myaka 5 iheze. Abanyagihugu benshi rero bakumva ko hari hageze ko haza amahinduka. Kurungika mu Rwanda bimukira baza mu Bwongereza mu mato mato yari imwe mu nkingi za politike z'uyu mugambwe utsinzwe. Utsinze nawo Labour ukaba wavuga ko uzoca ufuta uwo mugambi. Ubu naho bigiye kugenda gute Robert? Uko bimeze muri uno mwanya turiko turavugana amasezerano hagati ya leta y'Ubwongereza na y'u Rwanda aracariho. Nivyo bwana Starmer yaravuze ko niyaza ku butegetsi azoca ayafuta, ariko ivyo buryo umuntu avuga yariko ariyamamaza n'ivyo akora hari igihe bitandukanye yaje ku butegetsi. Rero no kurindira tukaraba, ariko ico abantu bomenya nuko uwo mugambi ari umugambi wiyamirijwe cyane na benshi muri iki gihugu, harimwo abakuru b'amadini, amashira hamwe aharanira agateka kazi na muntu, abacamanza. Uyu mugambwe nyene Labour uje ku butegetsi hamwe mbere n'ishami rya ONU rijejwe impunzi. Urakoze Robert Patrick Misigaro kuri izo nsiguro duhaye. Tubandanya amakuru yacu mu karere tuyahereye mu Rwanda. Ishyaka riharanira ukwishira no kwizana kwa muntu Parti Libéral canke PL mu mpine ziravuga ko rizimakaza ubushakashatsi mu buhinzi kugira ngo ubutaka buto bukoreshwe neza. Ubwo ryiyamamarizaga mu karere ka Rubavu gaherereye mu majyaruguru y'u Rwanda, PL yavuze kandi ko rizaharanira ko imihanda yo mu cyaro izakorwa neza kugira ngo umusaruro w'ubuhinzi ushobore kugezwa ku isoko bitagoranye. Ikiyaga cya Kivu gifatiye runini akarere ka Rubavu uhereye ku burobyi ndetse n'ibikorwa by'ubukerarugendo. PL ibandanya ivuga ko izaharanira ko ikiyaga kizarushaho gucungwa neza kikazagirira akamaro abaturage bacegereye. Ni inkuru mushikirizwa na Jean Claude Mwambutsa. Parti Libéral ni ukureba inyenyeri 3 z'umuhondo ziri mu ibara ry'icyatsi. Umwe mu bakandida 54 bamamazwa n'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PL ubwo ryiyamamarizaga mu murenge wa Gisenyi w'akarere ka Rubavu imbere y'abaturage babarirwa mu magana. PL yavuze ko yamamaza Paul Kagame ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ariko isaba ko nibigera ku badepite abaturage bazatora iri shyaka. Mu migambi iri shyaka rivuga ko rifite mu gihe ryahabwa amajwi atuma rigira intebe nyinshi mu nteko, ku isonga hari ubuhinzi bukozwe kijyambere. Umuyobozi w'ishyaka PL Madame Donatira Mukabalisa
wari ukuriye inteko icyo gihe yabwiye abaturage ba Rubavu icyo ishyaka ryifuza muri uru rwego rw'ubuhinzi. Icyo twifuza rero nuko ubwo buhinzi n'ubworozi bikorwa mu buryo bwa kinyamwuga, ku buryo ubuso butoya dufite tubyaza umusaruro mwinshi. PER ikazakomeza guharanira ko ubushakashatsi bwongerwamo imbaraga kugira ngo duhinge ibihingwa biberanye na bwa butaka. Muri uru rwego kandi PER ivuga ko abahinzi bakwiye guhindura imyumvire bijyanye no kwita ku musaruro. Iri shyaka rivuga ko hakenewe ubuhanga mu gutunganya umusaruro no kuwubika neza ndetse no kongerera agaciro. PER bizashishikariza ko hashingwa inganda ziciriritse zo gutunganya uyu musaruro kandi zikaba zatanga n'akazi ku rubyiruko. Ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PER risanzwe rihagarariwe mu nteko ishinga amategeko, uretse inshuro imwe ryigeze gutanga umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ubu naryo risigaye riri ku rutonde rw'amashyaka yahisemo gushyigikira umukandida wa FPR Paul Kagame, ariko byagera ku matora y'abadepite rigasaba ko hatorwa abari ku rutonde rwaryo. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Imiryango, mu karere ka Rubavu. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Ubu ni saha 17:45 muri studio za BBC i London. Ni saa 12 mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu araboneka kuri Facebook Live, kuri website, muratwumva no kuri Kisoro FM mu manuko bwa Uganda. Inyuma y'akaruhuko gato amakuru yacu arabandanya. Tuje mu Burundi. Ndayizeye Wilson yorora imbwa zo mu bwoko bwa Berger Allemand mu gisagara ca Bujumbura, akongera kanazigisha inyifato. Avuga ko imbwa imwe ayigurisha imiliyoni 3 kandi ko amaze kuronka baza kuzigura bakanamusaba kuzikurikirana. Yaraganiriye na mugenzi wacu Siriake Muhawe, nayo abanza kumubwira ingene ako kazi kiwe kameze. Twebwe turorora tukagurisha hama tukigishiriza abatushoreye, ariko n'abaguriye ahandi iyo batwituye turabafasha. Uwo mwuga wawujemo gute? Uwo mwuga nawujemo kubera yuko hariho umuntu yigeze kwigisha imbwa ku mu grand frère wanje, hama nanje ndabibonye ndabikunda, nsaba yuko mu grand frère yomfasha uwo muntu akabigisha. Izo mbwa uzigisha? Ndazigisha ibijanye no gucunga ibintu canke abantu, nkongera nkazigisha ibijanye n'indero muri rusangi, kumva no kumvira. Uramaze kuronka abantu bakwitura ari benshi? Ndamaze kuronka abantu bamfasha, bamfata mu mugongo, bakanyizera, bakampimbwa zabo tugakorana. Muri ico gihe kurumva n'umwuga kandi uteza kwinjiza amahera, uheza ukaronka amahera angana iki nko kwezi? Bivana nimbwa mfise. Ndukuvuga ntambwa nigisha munsi ya 300 vy'amarundi, ahubwo hakuba munsi birarenga bivanye n'ico umukiriya yahisemo. Arona nk'ijya mbwa ndiko ndabona harya, urabona n'imbwa ikuze nk'ubwoko bwa zijyambwa nk'imwigusha nkangahe? No kuvuga ikibunda cy'ijyambwa sishaka kigurisha munsi miliyoni 3 z'amarundi. Abantu bumvise ati je muntu yorora imbwa umenga ni ibintu bitwengeje, bafata ko bisuzuguye. Yego ariko none uravye ubworozi bwa bw'imbwa naborore inkoko, aborora ingurube, aborora inka, ubona byifashe gute ugeranje n'ico uheze ukungu? Uretse ko ndabifashisha kugira ngo nshobore kuronka ivyo imbwa zanje zifungura, mugabo tugiye mu biharuro vy'ikintu kimwe kimwe ndabaja kure cyane, kubera imbwa imwe amafaranga igugwa arashobora kugura inka 2 cyangwa na 3 bivanye n'izo we washimye kugura. Nta soni mfise ryo kuba norora imbwa, ahubwo jewe kuje niteka. Izi mbwa Wilson yorora nizo mu bwoko bwa Berger Allemand zitamenyerewe mu Burundi. Turi kumwe n'umwe muhamaze kumushorera imbwa. Je nitwa Metusera Nsabimbona. Jewe nayiguze ifise nk'umwaka, nayiguze ikuze, yaranzivye ko ico gihe nayiguze miliyoni zishika kuri 2. Maze kuyigura naciye ndababwira ko bayigisha kugira ngo ibi imbwa ikaze idafyina n'umuntu itazi. Yego. Ibyekeye kuyigaburira naho. Kubigaburira rero nivyo nibaza ko biduhanga cyane, biduhanga mu buryo, kuko ugomvye kuyigaburira ivyo usigaje cyangwa ugashaka kuyigaburira bimwe twitanga imbwa zijya magufa, mu vy'ukuri imbwa ntitungwa n'amagufa.
imbwa itungwa n'indya irafise indya zayo zabisanzwe zikoze bimwe bita amakrokete n'ibindi ariko hariho nibi natwe dusanzwe dufungura imbwa turasangira muri make. Murakoze Siriake muhawe nayo na Wilson Ndayizeye mwariko muraganira uno umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwereweho neza amakuru y'imikino nyahere mu mikino yo guhatanira igikombe cy'uburayi cy'ibihugu umukino uri gukinwa ni hagati y'Ubudage na Espagne amakipe yombi ari mu kiruhuko ni ku nshuro ya kane Espagne ihura n'Ubudage mu gikombe cy'uburayi Espagne yatsinzemo kabiri muri 1984 no muri 2008 Ubudage butsinda rimwe mu 1988 umukino hagati yabo uheruka wabahuje ku mukino wa nyuma w'igikombe cya 2008 Espagne itsinda igitego kimwe ku busa igitego cya Fernando Torres. Abasesenguzi ba ruhago mu binyamakuru byo mu Bwongereza bahaye amahirwe ikipe ya Espagne gukuramo Ubudage. Uyu mukino uraza gukurikirwa n'umukino hagati ya Portugal n'Ubufaransa. Kylian Mbappé avuga ko ari icyubahiro gukina na Cristiano Ronaldo mu gihe Ubufaransa burabo bukina na Portugal. Umukino utangira ku isaha ya 3 i Bujumbura ni Kigali. Mbappé w'imyaka 25 yasinyiye gukinira ikipe ya Real Madrid. Ikipe Cristiano Ronaldo yegukanyemo ibikombe 4 bikurikirana bya Champions League akaba anibitseho Ballon d'Or 5. Amakuru avugwa kuri buri kipe Portugal iratangaza ko nta kibazo cy'imvune mu bakinnyi bayo gusa bishoboka ko umutoza yagenda agirabo ahinduranya kubera umunaniro nyuma yuko Portugal ikinnye iminota 120 muri 1/8 ubwo yakinaga na Slovenia. Ku ruhande rw'Ubufaransa Adrien Rabiot ntari bugaragare mu kibuga nyuma yo kubona ikarita ya kabiri y'umuhondo mu mukino batsinze mu Bubiligi igitego kimwe ku busa. Indi mikino kimwe cya kane iteganyijwe ku munsi w'ejo ku gatandatu Ubwongereza buzahura n'Ubusuwisi mu gihe Ubuholandi buzakina na Turukiya. Muri Afrika Amavubi y'u Rwanda yatomboye itsinda ririmo Nigeria na Benin mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afrika cy'ibihugu izabera muri Maroc umwaka utaha. Aya makipe uko ari 3 kandi asanzwe mu itsinda rimwe ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi. U Rwanda na Benin zikaba arizo ziyoboye itsinda barimo zombi zifite amanota 7. Iri tsinda rya kane ryo gushaka itike y'igikombe cya Afrika ririmo kandi ikipe ya Libya. Intamba mu rugamba y'u Burundi yo iri mu itsinda rya 12 hamwe na Senegal, Burkina Faso na Malawi. Soreze muri tennis mu irushanwa rya Wimbledon umwongereza Andy Murray yashimiye abateguye Wimbledon mu muhango wo gusezera wari wuzuye amarangamutima nyuma yuko agaragara bwa nyuma mu mukino w'abakiriya babiri yakinaga afatanyije na murumuna we Jamie. Biteganyijwe ko azasezera tennis uyu mwaka urangiye. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro c'amagara y'abantu mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Cholesteatoma ni indwara ifata mu gutwi irangwa n'akabyimba gashobora gutera akaga ku buzima bwa muntu. None turi kumwe n'inzobere mu kuvura indwara z'ubuhumekero Aaron Gasore mu ivuriro Human Hood. Ugutwi kugizwe n'ibice bitatu by'ingenzi. Hari igice cy'inyuma aricyo kigizwe nuko tubona ko nyuma nyine ku gutwi igikobokobo cyangwa se pina, ikagira n'umuyoboro canal, bigakomeza bikagera kuri tempa. Hakaza rero gutwi ko hagati uhereye kuri tempa ukakomeza imbere ukagera kuri promontory, ariho ugutwi kw'imbere gutangirira. Hanyuma hakaza igice cy'imbere cyane aricyo kigizwe n'ibintu bibiri by'ingenzi. Hariho igice gishinzwe balance cyangwa se kuba umuntu afite ikiribure, hakabaho n'ikindi gice gishinzwe kumva. Ibyo bice rero bihita bihereza ubwonko. Ya ndwara twavuga cholesteatoma ikunda gufata cyane mu gice cyo hagati.
iyo ndwara rero ni nk'ikibyimba kigizwe n'utunyangingo dutoya tw'uruhu twirundanya tugakora ikintu kimeze nk'ikibyimba. utwo tunyangingo rero twakoze icyo kintu kimeze nk'ikibyimba dufite ubushobozi bwo kugenda dukura ndetse twangiza imyanya y'ugutwi iri aho hafi. Iterwa n'iki rero mugabo? Kuyandura rero umuntu nabyo yabifatamo ibice bibiri. Icya mbere ni igihe ingoma y'ugutwi yagize ikibazo muri cya cyumba cyo hagati twabonye kwa gutwi ko hagati ikaba igakururwa ijya mu icyo cyuma imbere, hanyuma ikagenda ikazakoramo ikintu kimeze nka pocket nk'umufuka. Icyo kintu rero nicyo kigenda kigakura kikazabyara ya cholecystoma twavuze. Ubwo ni uburyo bumwe nari mvuze. Uburyo bwa kabiri ni uburyo noneho ingoma y'ugutwi ishobora kuba yaraturitse cyangwa se yaramenetse, hakabaho communication y'ugutwi kw'inyuma n'ugutwi ko hagati. Ni ukuvuga ingoma y'ugutwi yaratobotse, ishobora gutoborwa n'uburwayi, ishobora gutoborwa na shuriji yakozwemo, ishobora gutoborwa na gukomereka bisanzwe, hanyuma za serire cyangwa twa turemangingo duto tukaba twamigra cyangwa se twajya muri cya gice twavuze cyo hagati cy'ugutwi, hanyuma tugakurirayo tukazabyara ya ndwara yitwa cholecystoma. Rero icyo gihe bikaza kurangwa n'ibihe bimenyetso? Iyo umurwayi afite iyi ndwara ashobora kugaragaza ibimenyetso birimo kugira amashyira mu gutwi, n'amashyira amara igihe, ashobora kumara n'ibyumweru bibiri abantu bakayavura nk'uko basanzwe bavura umuhaha bisanzwe, ariko ukabona ntabwo akama. Kandi nanone amashyira ayatewe na cholecystoma aba nuka cyane ugereranije n'uko ubundi amashyira yo mu gutwi aba afite impumuro. Cya kabiri ni uburibwe. Ubusanzwe iyo umuntu afite amashyira mu gutwi yatewe n'umuhaha ntabwo aribwa, ariko noneho iyo afite ubwo burwayi ashobora kuribwa mu gutwi. Ikindi ashobora kugira isereri, ashobora kurwara umutwe, ashobora kugira no gutakaza kumva. Ya muga, none se ubwo nishobora gutera ibibazo rero mu by'ubuzima bikomeye? Ugutwi ko hagati guturanye cyane n'ubwonko. Ya ndwara iyo rero irimo ishobora kugenda yangiza igufa ritwikiriye ugutwi ko hagati ndetse bikagera ku bwonko. Umuntu akaba yarwara meningite mugiga, umuntu akaba yagira ibibyimba mu bwonko, ashobora kuba yanakuriza mu rupfu. Ikindi ni uko nk'uko gutwi ko hagati hacamo umutsi bita nerve facial. Iyi ndwara rero imaze kuhagera ikaba yawukozeho, umuntu agira paralysie faciale, kugagara ku ruhande rumwe kw'isura y'umuntu. Ikindi twavuga ni uko koko gutwi gufite akamaro ko kumva. Iyo bwa burwayi burimo bushobora gutuma dutakaza kumva. Ikindi hari umutsi ujyana amaraso mu bwonko aribo bita arterie carotide. Iyo rero bwa burwayi bwayigezeho umuntu ashobora gukurizamo n'urupfu. Rero iyi ndwara ya cholecystoma muga iravurwa igakira? Cyane rwose iravurwa igakira, kuko ubuvuzi ni ukubaga, hanyuma agakurikirana bwa burwayi neza akabuvanamo bwose, kuko iyo hasigayemo n'agatoya karongera kagakura bigasubira urudubi. Mushobora kugira abantu inama ku bijyanye n'indwara ya cholecystoma ko twumvise ari uburwayi butoroshye muga? Igihe cyose ubonye amashyira mu gutwi wibikinisha, jya kwa muganga bagufashe. Ikindi ni igihe cyose uzi neza ko ufite ingoma y'ugutwi yatobotse cyangwa se izamo amashyira, kwirinda gushyiramo amazi, kuko ibyo bituma hakomeza kuba infection buri kanya mu gutwi. Muganga Aaron Gasore waduhaga ibisobanuro ku ndwara ya cholecystoma ifata mu gutwi. Ni naha rero tunasoreje. Muramuke neza. Murakoze Yvette Kabatesi na muganga Aaron Gasore mwariko muraganira. Aha ni ibiganiro vyacu by'uno munsi bigarukiye, ariko imbere yuko tubasezera tubibutse ko ibiganiro vya BBC gahuza miryango bibandanya no mu minsi y'impera y'indwi. Ejo ku munsi wa gatandatu dufite ikiganiro c'imvo n'imvano, tukaba tuzoba yagira ku kibazo cifatwa ku nguvu ry'abana b'abahungu mu Burundi. Ku munsi w'Imana naho muzokumviriza ibice bibiri by'urunana mwumvirije muri nondwi turiko turaheraheza. Murashobora no kubandanya mukurikirana n'ayandi makuru yacu ku mbuga za Facebook, X no kuri internet. Mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Susan Lennon.
aya makuru yari ahagarariwe na Mark niyo nkuru jewe nariko ndayabashikiriza ndi Nina Iradukunda jewe na bagenzi banje bamfashije kubashikiriza aya makuru turabashimiye mugire weekend nziza na gahwane. Thank you.